nzoririmba mon Rédempteur umucunguzi wanje et son amour n'urukundo rwiwe rw'igitangaza ku bwanje. sur la croix. Ku musaraba Il a habereye ubwicanyi, yarababajwe malédiction pour umuvumo kugira ngo ambohore. Amen. chanter, chanter mon Muririmbe, muririmbe umucunguzi wanje. par son sang. Ku bw'amaraso yiwe Il m'a racheté yarancunguye. sur la croix. Ku musaraba Il a racheté yacunguye, mon pardon. yangiriye imbabazi, yararishe ideni ryanje hanyuma arambohora. Je raconterai Nzomenyekanisha histoire inkuru nziza cyane, comment sauver mon domaine perdu. ingene yancunguye akankura aho nari nzimiye, yarampaye, yaratanze ikiguzi. Chanter Muririmbe, muririmbe umucunguzi wanje. par son sang. Ku bw'amaraso yiwe Il m'a racheté yarancunguye. sur la croix. Ku musaraba Il a racheté mon pardon. yacunguye imbabazi zanje, Payé yararishe la dette. ideni, Libéré. arambohora. Je louerai Nzohimbaza mon cher Rédempteur. umucunguzi wanje mukunzi, ububasha bwiwe bunesha. Je le dirai comment la victoire Nzovuga ingene intsinzi ampa ku cyaha, urupfu et l'enfer. n'ikuzimu. Chantez, Muririmbe, muririmbe umucunguzi wanje. par son sang. Ku bw'amaraso yiwe Il m'a racheté yarancunguye. sur la croix. Ku musaraba Il a racheté mon pardon. yaracunguye imbabazi zanje, yararishe ideni, Il m'a libéré. arambohora. Je chanterai Nzoririmba mon Rédempteur umucunguzi wanje, et son amour urukundo rwiwe rwo mu ijuru pour moi. ku bwanje. Il m'a fait passer de la mort Yankuye mu rupfu anshira mu bugingo, pour être avec lui, kugira ngo Fils de Dieu. mbe kumwe nawe ndi umwana w'Imana. Chantez Muririmbe, muririmbe mon Rédempteur umucunguzi wanje. par son sang. Ku bw'amaraso yiwe Il m'a racheté yarancunguye. sur la croix. Ku musaraba Il a racheté, yacunguye, yabaye imbabazi zanje, a payé yararishe ideni, et m'a libéré. hanyuma arambohora. Chantez Muririmbe, muririmbe umucunguzi wanje. par son sang. Kubwo amaraso yiwe Il m'a
racheté yarancunguye sur la croix. ku musaraba Il a racheté mon pardon yacunguye imbabazi zanje et payé la yararishe ideni et m'a libéré. arambohora. Chers frères et sœurs, bakundwa bene data bashiki banje mu je mwami vous salue ndabaramukije très chaleureusement. bimwe bivuye mu mutima ndabifurije La bienvenue kaze muri kino kiganiro en direct. gitumbereye. Aujourd'hui, nous allons uno munsi parler de tuza kuvuga points. ku bintu byinshi. Aujourd'hui, uno munsi nous nous souvenons turibuka au mois aho jewe ubwanje du 2 itariki zibiri z'ukwezi kwa kane 1962 et puis hanyuma 62 ans se sont imyaka 62 irarangiye depuis que le Seigneur guheraho umwami m'a appelé yampamagara d'une mu voix ijwi ryumvikana n'ugutwi k'umubiri, et m'a hanyuma mandaté, akampa igikorwa chargé de proclamer sa parole. akanzeza gutangaza ijambo ryiwe. Rero Pensons aujourd'hui uno munsi turiyumbaza ku itariki zibiri z'ukwezi kwa kane mu 1962, hanyuma jetons un regard reconnaissant Tu- sur les nombreux karaba iyo myaka yose tugashima où le Seigneur aho a umwami aidé, yafashije béni, agahezagira donné agatanga des instructions uburongozi et parlé akavuga toujours et iminsi toujours. yose ukundi gusha. Ensuite, nous fêtons Hanyuma aujourd'hui no le munsi 50e dufise anniversaire. isabukuru y'imyaka 50, hareze imyaka 50 uno munsi Nous inaugurions niho salle twaza muri ino ngoro y'ubutumwa bwiza mu 1974 mu 74 nous avons iwikende ya mbere y'ukwezi kwa kane consacré. niho twegurira kino cumba tukagishikiriza umwami. Je veux dire qu'il y Ndagomba a kuvuga yuko 556 haheze places hariho ibibanza 556 umwami veillées yaritwararitse yuko assez souvent kenshi occupées et ibyo bibanza byama byuzuye, faille encore ajouter hanyuma mbere hasabwa no kongerwa ko ibindi bibanza n'izindi nzu, harimwo icumba cyo inzu yo kuriramwo, inzu yo kuraramwo, abo bose baza bavuye kumviriza ijambo ryera ry'Imana. moi-même comme vous jewe le savez, ubwanje nk'uko mubizi d'avoir nanje 90 ans mpejeje kuronka imyaka 90 ndafise amashimwe ku Mana d'avoir kuba dirigé nararongoye ngatanga amerekezo nkarongora ibintu byose guhera ku ntango. aujourd'hui Amen. avec Uno munsi frère Bob hamwe na mwene data Bog lira les passages. aza gusoma imirongo ya Bibiliya, Nous allons aussi regarder turaza kurabira hamwe le passé muri kahise en 1900. mu 1958 mwene data Bog niho yarari Lorsque j'ai igihe nasobanura premier sermon igi de frère Branham, ubutumwa bwa mbere bwa mwene data Branham, guhera ico gihe twagendanye hamwe ku nzira y'umwami et kandi servi twarakoreye le Seigneur. umwami. Ainsi, Uko rero bene data na bashiki banje bien aimés, bakundwa, nous allons aussi nous turaza kandi kwisunga mu buryo de frère Branham, bwihuse ubukozi bwa mwene data Branham, uwo umwami yashoboye gukoresha mu buryo budasanzwe. et je peux déjà Ndashobora mbere kubivuga hano, j'ai écouté narumvirije et lu ndasoma hier ejo kandi nasubiye gusoma ibigabane 22
l'Apocalypse. byo mu byahishuriwe Yohana. Et je suis tout simplement mu by'ukuri mu buryo ndumva ndengewe nombreuses kubwo ibintu byinshi cyane by'indengakamere ibyo Yohana yabayemwo akabona akumva sur l'île ku izinga ry'i Patmos, et qu'il a pu mettre par écrit. maze acarabyandika. Yabonye urya yari yicaye Sur le ku trône ntebe et a regardé akaraba l'agneau umwagazi aje kwakira igitabo cy'ibimatanijwe indwi mu kiganza cy'iburyo cy'uwari yicaye ku ntebe le trône. y'ubwami. Combien de fois Kangahe Yohana yavuze abatama 24, les quatre ibinyabugingo 4. combien de fois Ni kangahe mentionner les choses yavuze ibintu à côté desquelles les hommes sont passés ibyo abantu baciye baca iruhande sans y prêter attention. batanabigavye ko, mbere n'ibihendwi by'ishengero, mbere n'ibimatanijwe indwi. Ntitugomba kandi ntidushobora Attarder aujourd'hui kubiteba kuno munsi, ariko ni ikintu kimwe ico Imana yakoresheje Père Branham. mwene data Branham. Puis quand le Hanyuma igihe kigeze du 5 au 11 guhera décembre itariki 5 gushika 11 mu kwezi kwa 12 mu 60 kugira ngo avuge ku bihe indwi, écrit, envoyé ku byetendwi byarungikiwe amashengero, kugira ngo avuge kw'ibyo ahishuriwe. Hanyuma hageze igihe itariki 17 gushika 24 z'ukwezi kwa gatatu mu 1963, aho mwene data Branham yarose amategeko y'uko ibimatanijwe indwi seront ouverts. bizokugururwa. Et nous savons tous Turazi twese yuko yabwiwe qu'il devait ko yategerezwa porter kuzana ubutumwa buzoba integuza yo kuza kwa kugaruka kwa Kristo. frères, Mwene data mushiki wanje, nos frères au commencement, bene data ku ntango, yaba Petero, que ce soit yaba Jean, Yohana, que ce soit Jacques, yaba Yakobo, ont vécu des choses bagize ubuzima bw'ibintu ndengakamere hamwe n'umwami wacu. aussi depuis le début. Mbere guhera ku ntango y'ishengero ry'isezerano rishasha, L'événement surnaturel ibikorwa ndengakamere byarabaye, ariko ibintu byose révélé byahishuwe ku izinga rya Patimo. ce qui Ibintu byose byagomba kuza gushika ku majuru masha, à la nouvelle terre. gushika ku isi nsha. Et le fait qu'à notre époque Dieu I- avait igihe un prophète cy'iwacu à qui Imana il yari pouvait ifise umuhanuzi yateguye uwo izohishurira byose. Ingene dushobora kuba abashima tugashimira Imana. Ubu reka dusome quelques passages. imirongo mike La Bible yo muri Bibiliya, est toujours demandé à Frère hanyuma Paul. dusabe mwene data Bob abikore, ndakwinginze. Nous lisons de Turasoma muri Matayo 24, Matayo 24 murongo wa 3. Matthieu 24, Matayo 24 verset 3. murongo wa 3. Lorsqu'il se fut, Yicaye ku musozi wa Elayono, les disciples se abigishwa biwe seuls s'approchaient baramwegera bihereranye, pour baramubaza lui demander. bati tubwire, Dis-nous donc quand cela arrivera. tubwire ibyo bizoba ryari, kandi ikimenyetso kizoba iki c'ukuza kwawe n'ic'umuhero w'isi. Frères et sœurs, Mwene data mushiki nous wanje, avons ici hano turafise 3 questions. ibibazo bitatu, Et nous sommes vraiment kandi by'ukuri dufise amashimwe ku Mana qu'elles aient ko reçu. ibi bibazo byarose inyishu. La première Icambere, promesse, isezerano rya mbere c'est en effet mu réalisé by'ukuri ryasohoye mu 70
ou alors en septembre, ni ukuvuga mu 70 inyuma y'umwami Yesu Kristo, igihe Yerusalemu, igihe urusengero barusambura, kuko cyari ikibazo ca mbere. et la réponse était Inyishu yabaye ngo nta buye rizosigara ku rindi. et l'accomplissement a eu lieu Ugusohora kwabaye mu 70 inyuma ya Yesu Kristo, igihe haba ugusambura kwiga urusengero. Ikibazo cya kabiri ni none ikimenyetso cyo kugaruka kwawe ni icyahe. Hama turaca dushika rero mu gihe cy'iwacu rero ngaho, aho ibintu byose byabuwe, ibizoshika imbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo. Aho naho byose byaravuzwe ku bizobaho inyuma yo kugaruka gushika ku muhero. Birasaba yuko umuntu asoma Matayo 24 aho ibintu byinshi byanditswe, aho Luka 21 n'imirongo itandukanye ya Bibiliya ku bizoba imbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo. Mwene data, mushiki wanje, ntitwicaye ku birenge bya Gamariyeli canke uwundi mwanditsi w'umunyabwenge, ariko twicaye ku birenge bya Yesu Kristo, umwami wacu. Niwe atubwira acishije mu ijambo ryiwe, akatumurikira kuri byose, ku bintu byose. Amen. Ijambo ryiwe ryonyene niryo rifise ububasha. Turagomba gusa kumva ico afise ngo abwire amashengero, na cane cane twebwe muri kino gihe, muri kano kanya. Tubandanye gusoma, ndakwinginze. Turasoma Luka 21 murongo wa 28. Luka 21 murongo wa 28. Quand donc ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, car ariko ibyo nibyatangura kubaho, muze muraragamize, muraramike imitwe yanyu, kuko ugucungurwa kwanyu kuzoba kugira gushike. Dushimire umwami. Tugomba kugaba ku bimenyetso by'ibihe n'ibimenyetso by'impera z'ibihe, ngo igihe ibyo byose bizotangura gushika, twategerezwa kuraramura imitwe tukarangamiza hejuru, kuko turazi yuko ugucungurwa kwacu kuri hafi. Mu by'ukuri turi hafi cyane yo kugaruka kwa Yesu Kristo, umwami wacu. Ariko tugume dushikamye mu buryo bwose bushoboka, kandi dukore imyimenyerezo yo gutegurwa kwacu kw'imbere, kugira ngo tuzobe twiteguye igihe umwami Yesu azogarukira, tukazoshobora gutyo, hakazosohora umwe wese ko tuba turi dufise umugabane mu ishengero mugeni, hanyuma tukaba twiteguye igihe umwami azogarukira, kugira ngo twinjirane nawe mu bwiza. Kandi ndizera yuko ivyo bizosohora vuba vuba. Ndakwinginze. Turasoma mu Byahishwe Yohana igice ca mbere umurongo wa mbere. Byahishwe Yohana igice ca mbere umurongo wa mbere. Uguhishurwa kwa Yesu Kristo, uko yahawe n'Imana ngo yereke abagurano biwe ibigira bibeho vuba, agatuma umumarayika wiwe akabimenyesha umugurano wiwe Yohana.
Rendons grâce au Seigneur. dushimire umwami Il a envoyé son ange yatumye umumarayika wiwe pour révéler à son kugira ngo ahishurire umusabyi we Yohana ce qui ibintu byose byagomba gushika. Et c'est là que nous Aho trouvons la parole. niho dusanga ijambo Dire à ses serviteurs. kugira ngo Donc, abwire abagurano biwe serviteurs abagurano b'Imana b'ukuri ibyo abo umwami yahamagaye kandi umwami agashiraho kugira ngo babwire ubwoko bw'Imana ibyo mwemu agomba kubwira amashengero muri kino gihe. Umwami kandi yarambariye jewe nk'umushugurano wiwe, yarambwiye nanje umuntu muto muri abo bose bahawe ibyubahiro ngo batangaze ijambo ry'Imana ryera ry'igiciro. Arambwira ati mushumba wanje, yarambwiye jewe ati mushumba wanje, nanje yampishuriye, nicyo gituma nanje yampishuriye byose ibyo yahishuriye Yohana, amina, ku kizinga ca Patimo gushika ku gice ca nyuma no kukizobaho ca nyuma. Turafise amashimwe. Imana by'ukuri yaratumye umumarayika wayo kugira ngo akore amenyekanishije Yohana umugurano wiwe ibigomba kuvugwa ngo bihabwe abagurano b'Imana. Dufise amashimwe kubwo guhishurwa kwa Yesu Kristo umwami wacu. Ndakwinginze turasoma ibyakozwe n'intumwa 20 murongo wa 27. Byakozwe n'intumwa 20 murongo wa 27. Je n'ai pas manqué de vous annoncer tout le dessein. Kuko nabamenyesheje inama y'Imana yose y'Imana. Je peux dire aussi la même chose. Nanjye ndashobora kuvuga co kimwe. Je n'ai pas manqué. Nanjye sinabuze gutangaza inama y'Imana yose Ce qui fait partie de leur ibintu byose biri mu gikorwa cyo gucungura byarasubiwemo mu gutangaza ubutumwa byose. Ibintu byose byabaye ku bwacu ku musaraba igorogota, imbabazi zuzuye, ugucungurwa kuzuye, ubugingo budashira, byose ibintu twahawe n'Imana muri Kristo twarabyemeye kandi twarabibayemo, twabigizemo umwimenyerezo. Umuntu ku giti ciwe kubw'ubuntu uguhinduka, ukuvuka bwa kabiri, uwamusha umubatizo wa mpwemu yera, uburongozi bwa mpwemu yera, ku bwa mpwemu yera, byose ibyo Imana yateguye twashoboye kubigiramo ubuzima ku bw'ubuntu kandi twarabihawe, hanyuma ngo tubitange. Rero naje ubwanjye ndashobora kuvuga yuko nanjye natangaje inama y'Imana yose, kandi abo bose ab'Imana bose barumva ijambo ryera ryahishuwe muri kino gihe mu bwoko bwose, mu ndimi zose, mu mahanga yose. Umwami abiherwa amashimwe. Ndakwinginze turasoma mu Bikorinto ba kabiri 6 murongo wa 17 na 18. Bikorinto ba kabiri 6 murongo wa 17 na 18. Ndasoma umurongo wa 17. Nuko muve hagati ya babandi mubitandukanye ko
niko uhoraho agize ategetse kandi ntimugakore ku kintu gihumanye na kimwe nanjye nzobakira mwami abiherwa amashimwe muhamagaro wo gusohoka ngo mutandukane ntimukore ku kintu na kimwe gihumanye niwo muhamagaro wa nyuma imbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo umwami wacu ngo dusohoke mu nyigisho zose zitarizo mu migenzo yose mu bisobanuro byose mu madini yose dutandukane dusohoke dutandukane hanyuma tube umwami twegure ubuzima umwami kuko umukwe yari ijambo ritunganye yambaye umubiri nk'uko nyene niko umugeni ategerezwa kuba asanzwe ari mu ijambo ry'Imana amina atari isobanuro za kimuntu ariko ijambo ritunganye ryera amaraso yera niyo yamenetse ku bwacu byose byarashitse natwe twabaye abumvira kandi twaremeye turahamagarwa ngo dusohoke dushigwa ku ruhande turatandukana ngo twumvirize gusa uno munsi icyo umwami Imana afise avuga abwira amashengero ku bwa mpemu ndakwinginze ndasoma umurongo wa 18 kandi nzobabera so namwe muzombera abahungu n'abakobwa niko uhoraho ashobora byose agize amina dushimire umwami rero ubwa mbere umuhamagaro wo gusohoka ugutandukana hanyuma isezerano hanyuma ngo nzobabera so namwe muzombera abahungu n'abakobwa ntimugakurikire rero inzira zanyu mu kutumvira hanyuma aravuga ngo hama ngo uvuge ngo ndi umwana w'Imana oya igihe cyarageze cyo guheba inzira zose za kimuntu dutandukanye tugakorera umwami n'igihe gusa aho ibyo bizokorera muri twebwe niho Imana izotwita abahungu n'abakobwa bazoba bari mu kugomba kwe gutunganye bakazogira ubuzima bwo gutegurwa ku bw'ugaruka kwa Yesu Kristo umwami wacu ndakwinginze turasoma muri Matayo 17 murongo wa 11 Matayo 17 murongo wa 11 Il leur répondit Élie viendra arabishura ati Eliya azoza koko aroranye byose neza amashimwe abe ayo mwami turamaze gusoma kandi turamaze gusubira gusoma uwo murongo wa Bibiliya inshuro nyinshi nk'uko Eliya yatumwe ngo akoranye ubwoko bw'Imana ku musozi Karumeli kugira ngo bafate ingingo umwe wese afate ingingo ntasubire kuba nyamujijya nino ariko agaruka ku Mana niko nyene byabaye mu gihe cyacu Imana yashoboye gukoresha mwene data Branham kugira ngo igarukane ubwoko bw'Imana ibugarukane ku Mana nihahimbazwe izina ry'umwami ndakwinginze turasoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 3 umurongo wa 21 byakozwe n'intumwa 3 umurongo wa 21 ariko ijuru rikwiye kumwakira gushitsa ku bihe byo gusubira guhindura ibintu byose bisha
annoncé dès les temps anciens kuko imana yavuze mu kanwa de ses nk'uko imana yavuze mu kanwa k'abera bayo yavugisha bose uhereye ubwa mbere na mbere. Mwene data mushiki wanje mukundwa, dans le deuxième sermon, reka twibaze 2000 ans, mu butumwa bwiza bwa kabiri haraheze imyaka 2000 Petero yarongowe wewe Seigneur et Rédempteur, umwami wacu umucunguzi wacu ngo ijuru rigomba kumwakira kumugumya gushika ku gihe cyo gusubizaho ibintu byose ibyo Imana yatangaje mu kanwa k'abavugishwa nayo bose uhereye mu bihe bya mbere. Byose bigomba gusubira gushigwa mu kibanza bikagarukanwa, kandi ibyo biriko biraba ubu nyene ubu mu isi yose. les vrais Abana b'Imana b'ukuri barahevye, baravuye by'ukuri mu byumviro byabo, mu nzira zabo, mu nsobanuro zabo, kandi bizera ubu gusa ico Imana yanditse mu ijambo ryayo. Ijuru rigomba kumugumya we umwami wacu gushitsa ku gihe aho ibintu byose bizoba byaragarukanwe. Turashobora natwe kugiramwo umwimenyerezo. Nihahimbazwe umwami wacu ku bw'ivyo. s'il te plaît, Ndakwinginze turasoma de Jean 14, muri Yohana 14 murongo wa 2 na 3. Ubutumwa bwiza bwa Yohana verset 2 et umurongo wa 2 n'umurongo wa 3. 14 je lis le verset 2. ndasoma umurongo wa 2. Il y a plusieurs demeures. Imuhira kwa data hari amazu menshi, S'il n'en était pas, iyo ataba ariho je vous mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. place. Loué Yahimbazwe exalté ashigwe hejuru notre Seigneur. umwami wacu Après avoir accompli amaze gusohoza ukuducungura, est monté yaraduze kudutegurira place. ikibanza. Et nous lirons maintenant Ubu rero turaza gusoma mu murongo ukurikira qu'il yuko reviendra. azogaruka. C'est ce qu'il a promis. Nibyo yasezeranye Nous prendre kugira ngo adutware atujane hamwe nawe. Mwene data mwene mushiki wanje, igihe ngiki et nous sommes reconnaissants. natwe dufite amashimwe ku Mana mu bwina bwo mu mutima Tous ces yuko iyi mirongo yose ya Bibiliya itubwira neza imbona nkubone. s'il te plaît, lis Ndakwinginze soma uwo murongo ukurikira. Turasoma umurongo wa 3. Et quand je serai à Kandi ko ngiye kubategurira ahanyu, place, nzogaruka reviendrai. Amen. kubajana Prendrai iwanje, afin que ngo aho ndi namwe abe ariho muba. aussi Amen. loué Nihahimbazwe hashigwe hejuru notre Seigneur. umwami wacu. La deuxième question Ikibazo ca kabiri cari iki est le signe ngo mbega none ikimenyetso de ton retour. co kugaruka kwawe ni icyahe? Nous avons déjà lu Turamaze gusoma imirongo ya Bibiliya. il reste au ciel. Aguma mu ijuru gushika igihe aho byose bizoba bimaze gusubizwa nk'uko byari bimeze. Yaraduze kudutegurira ikibanza kandi azogaruka. Et le retour du Seigneur Ukugaruka k'umwami était écrit dans kwaravuzwe mu mirongo myinshi ya Bibiliya, que ce soit yaba dans 1 muri Thessaloniciens Tesalonika ba mbere 4, 4, dans 1 muri Tesalonika ba mbere 15, du verset 51 et dans Abikorintho ba mbere 15 umurongo wa 51 n'iyindi mirongo myinshi ya Bibiliya. Ukugaruka k'umwami été décrit. twarakubwiwe, ariko mwibaze ku bwiza bw'ibintu inyuma yo gucungurwa Accompli. Il est twasohoye, yaraduze pour nous préparer aja kudutegurira ikibanza. Ubu rero azogaruka pour nous kugira ngo
adutware mu bwiza Amen. kugira ngo tube aho il est. azoba ari. Il est d'abord venu ubwa mbere yaje aho turi kugira ngo dushobore natwe kuzogenda aho ari ahari. Amina. Nihashimigwe umwami Imana yacu. s'il te plaît. Nous ndakwingize lisons maintenant ubu Matthieu turasoma muri 24, Matayo 14. 24 umurongo wa 14. Matayo 24 umurongo wa 14. Et ce message de salut concernant le royaume sera prêché kandi ubu butumwa de la terre. bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose ngo bube ikimenyetso kibera icabona amahanga yose, maze umuhero uzoca uza. Amashimwe no guhimbazwa n'ibi by'umwami wacu. Ubu butumwa bwiza bw'agakiza neza neza nk'uko bwavugwa ku ntango uno munsi kumera bwagomba gutangazwa imbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo, bukabwirwa amoko yose, indimi zose, hanyuma hazoza umuhero. Imana yarongoye ibintu mu buryo bw'uko yakoresheje mwene data Branham kugira ngo itugarukane, ituzane ku ijambo ry'inkomoko, ku butumwa bw'Imana bw'agakiza. Umwami yashoboye naje kunkoresha ku bw'ibyo. Inyuma y'uko mwene data yatashe, ndashobora kubivuga ku bw'ubwiza bw'Imana. Ibirenge byanje byarahonyoye inshuro byahonyeye mu bihugu 169. Natangaje ubutumwa bw'Imana bw'agakiza mu isi yose. Hariya ntagishobora kujayo ubwanje. Ubutumwa buriko burajayo, bwaragiyeyo mu buryo dushobora kuvuga yuko iki cyanditswe kirasohoye imbere y'amaso yacu. Amina. Haleluya. Umurongo wa 6 mu byasho Yohana 14 uravuga, hajya havugwa ngo ubutumwa bw'ibihe bidashira bw'agakiza buzotangazwa bw'igwa amahanga yose. Ubutumwa bw'inkomezi bw'agakiza, ubutumwa bw'agakiza. Haleluya. Nihahimbazwe umwami wacu. Turashobora gusemera n'ijwi rirenga ibyo mu isi yose tuti uno munsi mu gihe cyacu iki cyanditswe kera. Ubu bukozi bwera burasoje imbere y'amaso yacu. Nihahimbazwe, hashigwe hejuru izina ry'umwami. Ndakwinginze, turasoma umurongo w'indwi muri Mariko 7 umurongo w'indwi. Basengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari byagezwe n'abantu. Aya majambo nayo natuze mubwina mu mutima. Ntabwirwa twebwe, ariko abwirwa abo bose baca iruhande ku byo Imana yasezeranye igakora. Kandi barasenga ngo data wacu mu madini yose, mu migwi yose y'abasenga mu madini yose, ngo ukugomba kwawe ni kugukoreke. None ukugomba kw'Imana nta n'umwe kuraje ishinga, babisubiramo gusa. Umwe wese aca mu nzira ziwe. Umwami yashoboye kuvuga ati basengera ubusa kuko iyi nyigisho bigisha ari ibyagezwe n'abantu. Niho hashimikwa ngo tugaruke mu ijambo kugira ngo dushobore gusenga mu mpemu no mu kuri, atari mu nyigisho zose z'ibinyoma. Imana idufashe kubw'ubuntu. Ndakwinginze, turasoma Yohana 4 umurongo wa 23. Yohana 4 umurongo wa 23. Ariko igihe kiza kandi kirashitse,
où les vrais niho abasenga imana b'ukuri adoreront bazosenga data mu mpwemu no mu kuri, et en vérité. Car kuko data arondera abamusenga de bameze batyo. adorateurs. Amen, Amen. amen, amen. Oh, comme c'est Oh, ingene ari byiza mwene data na mushiki wanjye, nous pouvons vraiment by'ukuri souligner turashobora gushimika dufise ubushizi bw'amanga tuti isaha Viens. yageze, L'heure est déjà isaha yamaze kuba yashitse, où les vrais aho abasenga imana b'ukuri bazosenga imana mu mpwemu no mu kuri. et la vérité Ukuri est la sainte ni parole. ijambo ryera ry'imana, Et nous kandi croyons twebwe en la abizera sainte parole ijambo ryera ryahishuwe ry'imana, et qui sommes kandi twebwe ibyabona bw'ibyo imana iriko irakora uno munsi, et qui vivons ce ababayeho mu by'imana iriko irakora uno munsi, turashobora gusenga imana mu mpwemu no mu kuri. Nihahimbazwe izina ry'umwami. s'il te plaît. Ndakwinginze, Nous lisons turasoma de Matthieu 4, Matayo 4 le verset 4. murongo wa 4. Matthieu 4, Matayo 4 verset 4. murongo wa 4. Mais il lui répondit. Aramwishura Il ati, est écrit, byanditswe ce n'est pas de ngo umuntu ntazotungwa n'umutima gusa, mais de ariko azotungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. de Dieu. Amen. Encore une fois, l'accent est mis Ukundi gusha harashimitswe ku ijambo ry'Imana, non pas du pain atari umukate gusa wo kutubeshaho iby'umubiri, oya, mu buryo bw'impwemu tubeshweho n'ijambo ryose ryavuye mu kanwa k'Imana. Oh, ese ingene dufise amashimwe ku bwa Bibiliya, ku bw'isezerano rya kera n'isezerano rishasha. Turashima pour chaque kubwo ijambo ryose, nous en vivons kandi turigiramwo ubuzima, de la parole. niryo tugira ubuzima ku bw'ijambo ryose. Turasoma rero mu byashiwe Yohana 2 umurongo w'indwi, byashiwe Yohana Verset 7. 2 umurongo w'indwi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ufise amatwi À celui qui vaincra, niyumve ibyo muhemu abwira amashengero, uzonesha nzomuha kurya ku giti c'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Amen. cela fait tout simplement Ibi partie kandi nabyo bifise umugabane, kuko Imana yugurura amatwi yacu que nous kugira ngo entendions maintenant ubu que ntitwumve, ce que twumve gusa ico muhemu agomba abwira amashengero, kugira ngo tugire umugabane mu mukuku w'abanesheje, de la troupe de la mu mukuku w'abahizi, abazoba biteguye igihe umwami Yesu Kristo azogarukira. O, ingene dushobora kuba abashima ijambo ryose. Ndakwinginze, turasoma le dernier passage biblique, umurongo wa nyuma wa Bibiliya mu byashiwe Yohana 3 verset umurongo wa 21. 21. Apocalypse 3, byashiwe Yohana 3 umurongo wa 21. à celui qui vaincra, Unesha je donnerai nzomuha kwicarana nanje avec moi ku ntebe yanje sur y'ubwami. trône. Amina. Comme moi Uko aussi, nanje nanesheje et me suis nkicarana na data ku ntebe yiwe. son Haleluya. trône. Amina. Chers frères et Mwene sœurs, data mukundwa mushiki wanje, je vous en prie, ndabasavye veillez lire musubire gusoma, musome imirongo yose ya Bibiliya. qui nous parleront aujourd'hui et à la Iyo twavuze uno munsi niyo tuzobandanya kuvuga ko izoba ikintu gifadika mu buzima bwacu bw'impwemu. Dieu Imana mu by'ukuri yakoze ku buryo que tout soit ibintu byose bigarukanwe imbere yo kugaruka de Jésus. kwa Yesu Kristo. L'appel à sortir Umuhamagaro wo gusohoka, gushikwa ku ruhande, byose bigomba gukorwa, bigomba gushika pour que nous soyons kugira ngo tube twiteguye igihe umwami azogaruka. Kuko haranditswe dans Matthieu muri 25, Matayo 25 umurongo wa 10 ngo abari biteguye binjira mu bukwe
umuryango urugagwa. Que Dieu Imana bénisse. iduhezagire. S'il vous plaît, comprenez ndabinginze mutahure que yuko je l'ai mentionné plus tôt. nabivuze ahubwo uno munsi Est un jour ni umunsi spécial udasanzwe pour moi. kuri jewe. Le 50e anniversaire isabukuru igira 50 de l'inauguration de la maison aho de Dieu twatanguye au cours de la gukora muri ino nzu y'Imana, aho ibihumbi n'ibihumbi by'ubutumwa bwiza bwatangajwe uno munsi nibwo bwumvikana mu bwoko bwose, mu ndimi zose. Amina. mu butumwa busubirwamwo bwo kwiyinga ubuntu rero bukurikira itariki 2 z'ukwezi kwa 4 1962 imyaka 62 irarangiye, irarenganye au service direct du Seigneur. mu gikorwa gitumbereye c'umwami. ntaco mfise nkosora, nta na kimwe ngomba gusubiramwo. natangaje gusa ibyanditswe mu byera, ibyanditswe byera. Amina. uko niko ubutumwa bw'ibihe bidashira, ubutumwa bw'agakiza bw'ibihe bidashira, nuko niko bwatangarijwe ubwoko bwose, indimi zose, ubu imbere yo kugaruka k'umwami. mwami wacu umaze gutegura ikibanza, azotujana iwe. mwene data na mushiki wanje mukundwa, ndabinginze muzoba ariho muri mube muri ibyo bintu, mugire umugabane mu by'Imana iriko irakora uno munsi. mutandukane, mwishire ku ruhande, musohoke, ntimukore ku bihumanye, nimureke mwezwe mu ijambo ry'ukuri, mwiyeze mu maraso y'umwagazi, mugire ubuzima uko ugutegurwa kwanyu, kuko umwami wacu araje. ukuza kwiwe kuri hafi cyane. ndazi yuko abo bose bumva ubu bakizera ubu buno butumwa bazoba ariho bari. mumbabarire nimba guhera mfise imyaka 90, gihe mfise imyaka 90 singishoboye kuvuga nk'uko nabikora kera, ariko ibyo bikorwa mu mutima wose. na bene data bakora, b'abakozi basobanura, nabo bose bakorera Imana mu makoraniro nyakarambi, ndabinginze ntimukwiragize inyigisho mvamahanga, mutangaze gusa iby'Imana yavuze mu ijambo ryayo. aho niho honyene bose bazoshobora gusenga mu mpemu no mu kuri. Amina. kandi ni uko abo abasenga bameze gutyo niba Imana ikeneye. abo basenga bameze gutyo nibo Imana ironka uno munsi muri ba bandi bizeye ijambo ryayo, bakaba barejejwe naryo. yahimbazwe, hashigwe hejuru izina ry'umwami. haleluya. nimuhezagirwe imigisha y'Imana nyir'ububasha bwose mu izina ryera rya Yesu. amen. amen. haleluya. ubutumwa bwiza bw'urukundo. nusubire ubimbarire kandi. ubutumwa bwiza bw'urukundo mu isi yuzuyemwo uburibwe. abamarayika barabutangaza hamwe n'inkomezi, abungere bakabwumviriza batangaye. nawe ufatanye n'icaha, niwumve buno butumwa bwakurunyikiwe. ubutumwa bwiza, ubutumwa bwiza. ubutumwa bwiza bw'urukundo, ubutumwa bwiza bwawe n'ubwanje. ubutumwa bw'urukundo buhimbaye. Imana yararungitse umwana. ubutumwa bwiza bw'urukundo
l'enfer et la mort ikuzimu n'urupfu byarakuweho en mourant. igihe yadupfira Les auteurs du Golgotha ariya hejuru igorogota igihe ubwiwe yababazwa pour nous. ku bwacu Il a fait naître en nous la yashyize muri twebwe ubuntu niwumve rero buno butumwa ni ubwawe merveilleux. ubutumwa bwiza Merveilleux message ubutumwa bwiza bw'urukundo ubutumwa pour toi bwawe et pour moi. nanje Magnifique message ubutumwa bwiza bw'urukundo libérateur. bubohora Parler de la mort. bukura mu mwuga w'urupfu Message ubutumwa bw'ubwiza bw'urukundo ouvre la salle des cieux. bwugurura amaso Là-bas, les cris de joie. hariya Oui, umunezero akamba k'umunezero mwinshi kurahimbaye gusumba hano imana yari yujuje n'umuntu ce message. niwumve buno butumwa ni ubwawe ubutumwa bwiza Merveilleux ubutumwa bwiza bw'urukundo message ubutumwa bwawe et pour moi. kandi bwanje Merveilleux, merveilleux message. ubutumwa bwiza bw'urukundo Message ubutumwa bwawe et pour moi. kandi bwanje